Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Turi kwigenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2023 turi kuwa kane. Tugiye kubashikiriza amwe mu makuru agezweho ariko aravugwa cane. Turaza kubabwira ivya Bunyoni na Ndayishimiye. Turaza kubabwira kandi ibirabana n'impunzi izihunguka zirageramiwe. Turaza kubabwira vyinshi aho abahunguka babangamiwe bikomeye. Muraza kumva ido nido muri ano makuru. Turafise n'ibindi vyinshi cane mutegerezwa kumenya, muraza kugenda mubikurikira. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe nimba utarayifyonda ko kano nakaryo keza ko kugira ufyonde ko igihe cose dushize ko inkuru iraje gushikira mu bambere. Mbere yuko tukubwira ibya Generali Bunyoni na President Ndayishimiye n'ibindi bivugwa mu bihangange mu butegetsi, katubanze dutangurire kuri no nkuru yihuta. Abahunguka barabangamiwe. Hari abaherutse guhunguka mu Burundi bamaze iminsi baratwandikira agatotezo bariko bakoregwa kuvaho bahungukiye mu gihugu. Hari abafatwa bagapfungwa, hari abaturubikwa n'imbonerakure be n'abatware bo hasi. Hari abaturubikwa n'imbonerakure be n'abatware bo hasi, hari ababaza ko bosubizwa mu buzi bakabashinyaguriza, aho ntituvuze abanyuruzwa bakaburwa irengero n'abicwa. Muri iyi ntahe tubasangiza ivyashikiye Adrien Shimirimana wo ku mutumba Muhuzu ni muri komine n'intara ya Rumonge. Abagenzi nibo bamutabarije bati: mu Burundi uwuhungutse akwiye ikibanza ikihe? Inyuma y'akamo gaterwa na leta y'u Burundi gasaba impunzi gutaha mu Burundi, umutekano w'abatahuka noheza ngo bubahirizwe bikwiye. Mbere iyo leta irakora amarementanya ku bahungutse ngo bari mu mirwi igwana maze ikabashira mu mvuto. None iyo leta ihamagarira iki abantu ngo batahe mu gihe ikibona ko ikibanza cabo ari ukuba mu buroko? Shimirimana Adrien Batazira Juma avuka ku musozi Muhuzu zone Minago ni muri komine n'intara ya Rumonge. Yitabiriye akamo ka leta y'u Burundi atahavuye mu ikambi y'impunzi muri Kongo tariki 11 z'ukwezi kw'icumi 2022, aho yinjiriye ku mupaka wa Gatumba atahanywe na HCR. Mu muryango yahageze itariki 14 z'ukwezi kw'icumi 2022 ku Muhuzu. Inyuma y'imisi itandatu yarahamagawe n'umukuru w'umutumba wa Muhuzu Havyarimana Bosco, aho yamubwiye ko musitanteri wa Rumonge yamumutumye ngo bagende bajanye mu Rumonge. Bitavye musitanteri uwo munsi nyene. Bashitse mu Rumonge musitanteri siho bamusanze, ariko igitangaje uwo mukuru w'umutumba yaciye asiga Shimirimana Adrien mwiperereza ryo mu Rumonge, aho yamaze imisi 5 gushika itariki ya 25 z'ukwezi kw'icumi 2022. Avuye mwiperereza yungururijwe muri brigade, yahamaze imisi 23 gushika itariki ya 17 z'ukwezi kwa 11 2022. Aho hose yasanzeho amafoto ya montage bamukoreye yambitswe umwambaro wa gisirikare. None vy'ukuri amarementanya nkayo kubahunguka ava kuki? Ikibabaje yari yakiriwe na HCR mu Burundi, yongera aronswa ivyangombwa vy'uhungutse. None HCR yoba idakurikirana abahunguka ngo imenye ingene babandanya kubaho bashitse ku mitumba? Namba ruko ntaho vyoba bitaniye no kuroha impunzi guhunguka. Ivyo nibiza vyiyongera ku kuntu abahunguka ata kintu na kimwe bitwararitswemwo uretse ibipfungurwa n'agafaranga uronkera ku mupaka, ibisigaye bahenurira kuri komine. Shimirimana Adrien yinjiye ibohero rikuru rya Rumonge kuva ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 11 2022. Arashize ingani abahunguka barementanirizwe kandi batabwe mu mvuto. No kongera ko Shimirimana yari yahoze mu gisirikare ca kera FABU yahunze ari umukukuruke.
ubutumwa dufise bw'abari mu ngorane nk'izo za Nshimirimana Adrien ni bwishi tuzoza turabasangiza hano mu gihe leta isaba bahunze kugaruka mu gihugu ikiriye kandi gufata ingingo zijanye n'umutekano w'abahungutse. Mushikiranganje Martin Ninteretse abijejwe arakwiriye kwerekana koko yitwararitse kino kibazo co kimwe n'abamukurikira. Mu bindi twari twababwiye ko tuza kugaruka ko Munyonyo 2021 Perezida Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni bafashe urumuri rw'amahoro nibo muri ko murabona muri kano gafoto. Bwari ubwa mbere baboneka bafashe bose urwo rumuri. Hari haciye amezi abiri batanze amajambo ateye ubwoba mu masengero. Perezida Ndayishimiye yaheruka kuvuga ko mu bategetsi hari abariko baramusengera bamwifuriza urupfu. Generali Bunyoni we yaheruka kwigisha ko abamwanka bari mu nzego kuva hejuru gushika hasi. Huyu ni profesa musimuone hivi. Wategereza gutwenga kandi ubabaye, ugacutuzura twenga ubabaye kuko uzi ko baguhiga. Nagadora bababaye batwenga bababaye kuko kirazira kurira ukababara baca bagungirira akantu sirete iri kwirakubona abona gatwenga bababaye aho yarazi ko byose byaheze. Aje ndiko ndabibabwira no bibacapira kuko mu rugendo twagize mu myaka 10 twamaze turi mu rugamba rwo guharanira demokarasi. Ivyo biringo vyashikiye kenshi, ugashika ahantu kabona ati jewe ngaho kanje bwaheze, ngiye hari umwansi yakinje n'inyuma ntaho nca, aha naho hari manga mugabe Imana ikakuzamura rimwe. Hari haciye amezi 4 havuzwe ingwara yahatswe guhitana Alain Guillaume Bunyoni. Ico gihe havugwa ko yariye ishano. Gufatira hamwe urumuri rw'amahoro kwari ukunumya abakwiragiza ko batumvikana. Muri Kigarama 2021 mu kurangiza amasengesho y'umwaka, Perezida yavuze ko hariho ababambika ibara mbere aca asaba abantu bose gukomera amashi. Umushikiranganje wa mbere amusigaranira urugo yariko aratembera hirya no hino. Ariko inyuma y'amezi 10 gusa y'amahoro bakura mu rumuri ari busendwe rwabaye urumuri rwabo rwa nyuma. Muri Nyakanga 2022 Perezida Ndayishimiye yatangaje ko mu butegetsi bwiwe harimwo ba maconco bategura kumutembagaza. Arahiga ko batazomushobora kubera ko ari generali. Haciye indwi Evariste Ndayishimiye yarabuguje Alain Guillaume Bunyoni n'ibindi bihangange. Amakuru dufise ava muri izo mpande zibiri arateye ubwoba. Muri kino gihe 2023 ishobora kuba tubikiye vyinshi. Kuri wewe nukugira ngo gukomeze guhagarike neza. Izo mvura zose zimaze kurengana uzosigara ucyoroye. Amageragezwa rero ni cigwa Imana iduhereza. Ni cigwa Imana iduha kugira ngo dukomeze. Mbega muramaze kubona umukinyi agenda mu rubuga gukina atagize entraînement abwirizwa imyimenyerezo. Bebwe twaciye mu by'umutekano batubwira ngo entraînement difficile combat facile. Ngo iyo ugize imyimenyerezo igoye cyane uzogira n'intambara yoroshe. Ariko nibakujana kugirisha imyimenyerezo bakaca bakubwira ngo yaho ntuhasinde ngo cyari uzunguke nihagera aho urugamba ruhinda bizokugora. Ariko umuntu yahuye n'ibigeragezo, yahuye n'ingorane zimutuma kumenya ubundi bwenge, zimutuma kumenya kwitegurira niko novuga, zimutuma kumenya gukoresha ubwonko bwiwe nta businzirize, kumenya ubundi bwenge, zimutuma kumenya kwitegurira niko novuga, zimutuma kumenya gukoresha ubwonko bwiwe nta businzirize. Umwana w'umuntu arashobora gukora ordinateur yiyumvira gusoma ubwonko bwiwe, ugasanga fonctionnalité ziri mu ordinateur nta muntu n'umwe arigera exploiter ngo aziheze, kandi cyakozwe n'umwana w'umuntu. Ico kintu makuvuga ngo ubwenge bw'umwana w'umuntu busubwo bwenge bw'imashini nyabwonko.
ariko bivana n'ingene ubukoresheje ukabusinziriza ntikizobuza yuko udashobora kubona n'imbere yawe. Hariho umuntu ashobora kuba ari ngaho ntabone ikibereye n'ikitabereye kubera atigeze agira iyo exercice. Uyo rero birasaba kumukangura, ukamukanga, ntumuha agahengwe kugira ngo ashobore kuva muri uko gusinzira ave muri iryo tiro, abone icyo ari gukore n'icyo atari gukore. Aha rero Imana iba ishatse kwiyerekana ububasha bwayo kuko niyo Alpha na Omega, igushize imbere y'imanga mugabe ikabizi yuko aha hari esikariye. Je mpagaze ngahano bagomba ngo hari imanga gusa, mugabe Imana yamaye kwimvira yuko a gauche à droite, iburyo n'ibubamfu naho hashobora kuba inzira, kuko inabanza kugenda ngo ndaharabe hanyuma mbone za esikariye.